ati mwiri umwake kazina banyitwa imbere Diodone cyangwa mavuge gusa akantu gato ngaha kuri Facebook. No musi ni kwa Mungu mvuye ku isengero sa neza, ntizere nawe ko usa neza kubera ni kwa Mungu. Rero naciye ndibuka ibintu byabaye aho ibintu ndabonye byabaye aho byavuzwe ko ngo ati mu Rwanda Paul Kagame ngo yugaye nyambari ibihumbi nyambara amajana y'amashengero. Hariho ni video ndaciye mbona, iyo video ndarigeze kuyishira ni ngaha, ugiye kuyiraba kuri channel yanje urashobora kuyibona, ivuga ko inyene igituma wene ahubwo ikibazo ciwe yavuga ngo ati none ko abantu batangaye aho bashavuye abavuze ibyo bavuga mugani bakibagira ngo ikibazo kimwe. Ico kibazo naco ngo cari iki ngo none mwaribazije ngo ati impamvu ni kubera iki ibintu byashice byabaye biriko biraba. Rero iyo mpamvu ntiyigeze ngira, sinzi ko yayivuze ko aho yayishuye mugani usanga ari kubera ngira hari amashengero menshi, burya hariho n'akantu yavuze ngo ati none ngo ishengero ni iki. Rero nanje kantu kacinze cenda kumva ngo ishengero ni iki uko nuko, burya umuntu atanga kuvuga ngo ati ishengero ni iki, urumva hari ikintu nyene usanga aba takeneye mwiyo shengero, abona atakeneye mu bijanye n'amashengero, mu bijanye n'abantu basenga, akibagira yuko abantu bafise ivyumviro bitandukanye uko nuko. Rero nk'abantu nk'abene gihugu nyene bo mu Rwanda usanga benshi basenga mu ayo masengero ngira bugaye. Ego abapastori abantu bafise ubushobozi bwo kuvuga ubutumwa keshi na keshi mu gihugu cyo mu Burundi, mu gihugu cyo mu Rwanda usanga bataciye ngira mu ishure batavyigiye. Rero batavyigiye urumva hariho leta ifata ingingo yo kuvuga ati abantu ntibaje mu mashure bagira ukuntu kugira ivyo bigisha bibe biri mu mategeko. Mugani keshi na keshi niyo waraba nk'amashengero yo muri Amerika ari muri leta burya nta burenganzira ayo mashengero yigeragira, kubera niyo bazana nk'ibintu byo kuvuga ngo ati ngo burya ngo amashengero dushizeho amategeko yo kuvuga ngo ati ngo uremerewe kugira ubugeni, aho uremerewe gukoresha ubukwe umugabo n'umugabo, aho abagore n'umugore. Urumva ayo mashengero ni ngombwa ivyo bintu abikora. Rero cyane si byiza ko leta yinjira mu bintu by'amashengero uko nuko. Rero iyo mpamvu yo kugara amashengero yavuze ngo ati ni kubera usanga inyubako uko nuko abantu bafitiye uburenganzira ntibafise ibyangombwa byo kuvuga ubutumwa. Urumva baza barafata urukundi rw'abantu bababwira ubutumwa, hari usanga bababwira ibinyoma uko nuko. Ngani ego hamwe n'ivyo handi sivyo, kubera burya biravana naho utuye. None iterambere ritaragera aho hantu ugomba abantu ntibashe basenga, abantu ntibagenda kwisengero, aho ntibahura ahantu. Numva ico ni kibazo mugani byose ndibaza bizogenda ku murongo, kubera burya ibiba Imana irabibona, ibiba abantu barabibona. Iyo biriko biraja turashobora kugira agashushanyo mugani ntitushobora kumenya iyo biriko biraja. Rero keshi na keshi umuntu ni kuzararaba iyo ariko araja ashira Imana imbere, iyo ariko araja hanyuma byose bizokuguruka. Ego karaga video tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.